mwese murazi yuko ibihugu byose byo ku isi abanyagihugu bose bo ku isi bafise ivyiyumviro binyuranye haba muri politike mu buzima bwose. Iyo rero hageze gufata intumbero yo kugene igihugu gitwagwa haza ivyiyumviro vyinshi. Ibyo vyiyumviro rero byinshi kugira ngo bishobore gufasha abayobozi kuyobora neza igihugu mu nzira itomoye, vyiza no kuja mu matora kuko niyo ubundi baca baja mu migere. Nico gituma rero ubona ingendo y'ibihugu vyose nabo babatinya amatora impera n'imperuka barayajamo. Vyiza rero nuko twokwimenyereza bene iyo ngendo yo kuja mu matora yo guhiganwa, mugahiganwa mudahezanyayo ariko mugahiganwa mwerekana ivyiyumviro n'imigambi muba mufise. Mu Buganda rero niko byagenze. Burya ingorane zirabaho, mwarumvise ibintu byinshi, ariko nobabwira yuko muri rusange nukuri byagenze neza. Mu Buganda rero barateguye ayo matora, barahiganwa uwo munsi. Ngira ngo tuzoronka kandi karyo ko kubivuga, ariko nobabwira yuko amatora yabaye ku mugaragaro. Nukuri nta hantu na hamwe numvise hari umuntu yakubiswe umunsi w'amatora. Nta hantu na hamwe numvise ngo barivye ijwi. Ni ibintu baharura gutya. Ntanguye kubabwira ukuntu baharuye amajwi mwokumigwa. Nico gituma rero na jewe ntatinya kubwira ibihugu bigize irishira hamwe cy'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika yuko intumbero yo gukorera habona, yo guhiganwa neza niyo guharura neza tubifatiye ku Buganda ntibyoba bibi. Iyo umaze guhitamwo abagutwara, batwara abo bari kumwe nabo batari kumwe. Bisigura rero yuko jewe niba nariko niyumvira yuko nja hariya, ariko abanyagihugu bakabatoye yuko dufata iyi nzira, cyiza ngomba guhindura ngafata iyo nzira abanyagihugu batoye. Iyo rero ufashe ingendo yuko ucubandanya hahandi hawe, ico gihe ucuhura n'inzego za leta. Ibyo rero ndabivuga kuvyerekeye aka kantu karavuzwe cyane hariya, karavuzwe cyane aho bavuga bati abantu kwicara mu kivunga muri benshi muri bihe by'amatora bimwe twakora ngaho hariya baravyanze. Ariko rero leta yamaze gufata iyo ngingo, wowe ukaja kubiri nayo baragusekeza. Babimeze kandi ndibaza ko ariko byagenze. Bavuze ati n'amajana 200 ukazana 1000 baragufata. Nivyo ndazi yuko nkujya munsi w'amatora hari abantu narumvise ngaba ariko baravuga ngo Kampala ngo byayangaye ngo abantu ngo bariko barakubitwa. Nukuri naciye mfata imodoka ndazunguruka Kampala amasaha 3, nta nahantu na hamwe bariko barajya umuntu gwara. Icyakora abasirikare bari hirya no hino. Ibyo nibisanzwe nyuma y'amatora, kuko iyo utwara igihugu ugomba gufata ingingo zose zituma umutekano ugumaho. Niko gihugu gitwagwa muri anarchy. Aho rero niho habaye ingendo yatumye haba bene utwo tugorane, ariko babitahuye vuba. Murazi ko baciye bamurekura byose n'amahoro. Kenya n'igitsura